Amahoro nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwakoze kudasiba rino sango ry'ikiganiro Amerika muri ino ndwi, ikiganiro kigaruka ku nkuru yavuze cane mu ndwi turiko turasozera. Musangwa ikaze, muri kumwe na Diane Nininahazwe. Ibikorwa vyo kwitegurira amatora aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birabandanya. Ikibazo c'intambara ya Israel na Hamas kiri mu biriko biragarukwako cane mu majambo ya President Joe Biden azoserukira umugambwe w'abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa 11, na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika akaba ari nawe azoserukira umugambwe w'abarepublikani. Donald Trump amaze imisi anebagura mukeba we Biden kukungene ariko aritwara kuvyerekeye intambara ibandanya muri Gaza. Bamwe mu bashingamateka batatu ba Amerika batashimye ko amazina yabo atangazwa, babwiye televiziyo ya Amerika NBC ko guverinoma ya Amerika igiye kurungikira Israel imfashanyo zindi za gisirikare zifise agaciro k'umuriyaridi w'amadolari. Ni imfashanyo za Amerika z'ibirwanisho ico gihugu kizoba gihaye Israel inyuma yaho mu ntango za kuno kwezi Amerika yari yabaye irabangira kurungika muri Israel imfashanyo z'ibisasu bifise uburemere bugera ku biro hafi 1000. Mu gihe ingingo yo kubangira gato kurungika ibisasu biremereye muri Israel yavuze ko ibitandukanye, Abanyepalestina bo bariko barubahiriza amategeko bahawe yo gukinjura imbere y'ibitero Israel itegekanya kugaba mu burere burimwo abarwanyi ba Hamas mu gisagara ca Rafah kiri mu ntara ya Gaza. Ibibera muri Gaza, Donald Trump yabigarutseko mw'ijambo yashikirije abayoboke biwe bagera ku bihumbi 100 baje kumwumviriza muri leta ya New Jersey, ababwira ko vyatewe n'uburongozi buhari bwa President Joe Biden. Nta ntambara yari kuba muri Gaza yaba ari nge perezida wa Amerika. Nkiri perezida, akarere ko mu burasirazuba bwo hagati karimo amahoro atarigeze akabonekamo. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika kumwe n'abandi ba Republicane bari banebaguye bikomeye ingingo y'ubutegetsi bwa Biden yo guhagarika umugambi wo kurungika ibigwanisho biremereye muri Israel. Senator Lindsey Graham wo mu ba Republicane yavuze ko Amerika hageze ko ifata imikenyero nk'iyo yafashe mu ntambara ya kabiri y'isi. Ubwo twari twugarijwe n'irimbuka nk'igihugu nyuma ya Pearl Harbor, duhanganye n'Abadage n'Abayapani, twanzuye gusoza intambara turasiye Hiroshima ni Nagasaki n'intwaro za kirimbuzi. Icyo cyari icyemezo kiboneye. Ni mu Isiraheli ibisasi ikeneye ngo isoze intambara itakwihanganira gutsindwa, munakorane nayo mu kugabanya umubare w'abahitanwa nayo. Naho Amerika yari yarafashe ingingo yo kuba irabangiriye kurungikira Israel bimwe mu bigwanisho vyo kwivuna umwasi biremereye, icegeranyo c'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu nticerekana neza nimba koko Israel yarakoresheje ibirwanisho yahawe na Amerika mu gifatwa nko kurengera ku mategeko mpuza makungu. Televiziyo ya Amerika NBC yabajije Anthony Blinken atwara ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu niba Amerika itari kwirirengagiza kwerekana amakosa yakozwe n'inshuti yayo magara Israel. No. We don't have double standards. Oya, nta kamwana wa mama dukoresha. Israel turifata nk'uko dufata ibindi bihugu byose dufitanye imigenderanire myiza kandi dukorana. Niyo twaronka ivyemezo sindamusiga tuzovyerekana. Ariko biragoye kubironka mu gintambara ikibandanya. Senator Bernie Sanders ari ku ruhande rw'abademokrate banebagura uko Israel iri kwiritwara mu ntambara irimo na Hamas, yabwiye televiziyo ya Amerika NBC ko uko biri kose Amerika itaribwirije gusubira guha ibikoresho vy'intambara Israel. 35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. Abanyapalestina 35,000 nibo bamaze gupfa bazize intambara. Abandi 77,000 barakomeretse. 2/3 byabo ni abagore n'abana. Uku siko intambara muri ibi bihe tugezemo ikwiye kubirwana. Hagati aho, uku kutumva kumwe imikenyero ya Amerika mu ntambara ya Israel na Hamas kuri mu biriko bivugirwa mu myerekano y'abakandida mu matora ya Amerika azoba mu kwa 11 kubangabanganye n'imanza za Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Muri izo manza harimo urubanza rujanye na dossier y'amafaranga y'igifukamunwa
Trump yoba yarahaye Stormy Daniels akina amareresi y'ibiterasoni kugira ngo ntazovuge ko bigeze gukorana imibonano mpuzabitsina. Nuko rero nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika, aha niho hagarukiye ikiganiro Amerika muri ino ndwi gishimikira ku makuru yaranze Amerika mu ndwi tuba turiko turasozera. Diane Nahazwe niwe mwari muri kumwe uno munsi, tuzongere mu ndwiza tubabwira indi nkuru izoba igezweho muri Amerika. Mwakoze guhitamwo Ijwi rya Amerika.